العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي. igihugu c'abanyamahanga kiraje giteye ikindi gihugu kigenzi cacu hamwe natwe twicaye turorera twitwengera kubera ikata amatohoza yabaye kwimanikwa rya Saddam Hussein umwe muri twagiye twese tuba turi mu kibazo ariko turaho nko kumenga nta cabaye. Saddam Hussein yahoze ari umugenzi w'abanyamerika mu nyuma habaye iki baramudandaje baramwica mumenye ko umwe muri twebwe ashobora gukurikira. Ibaza Afrika ari igihugu kitagira imipaka, igihugu gifise passport imwe ukava Cape Town muri Afrika y'Epfo ugashika Cairo muri Egypte ukivira Dakar muri Senegal ugashika Addis Ababa muri Ethiopia ataviza canke icyangombwa na kimurinze gusabwa. Ibi sivyo ndiko ndarota. Uyu wari umugambi wagutse wa Muammar Gaddafi umukuru w'igihugu ca Libya, umugabo yafatwa nka kanseri ku banyamerika ariko akabumugisha ku banyafrika na cyane cyane abanyalibya. Muri video uno munsi tuza kuvuga kuri uyu mugabo yabaye igitangaza ku banyafrika na cyane cyane abanyalibya. Yahinduye igihugu ciwe agikura mu bukene kiratera imbere ku buryo na petroli yagugwa amafaranga ubusa ku banyalibya. Kuriga kuva mu wa mbere gushika muri kaminuza kwari ku buntu, yubatse amabarabara, ibitaro, ateza imbere amahinguriro ndetse arenga Libya agerageza guhuza ibihugu by'abarabu ngo bibe igihugu kimwe. Yagendeye ibihugu byinshi harimo n'u Burundi, hose yagenzwa n'ubutumwa bw'amahoro no kunga Afrika ngo bigihugu kimwe. Si bigusa muri iyi video uraza kumva mu bugambanyi, igiturire, ubunyonyezi, uguhemukiranira. Uraza kumva mu Sarkozy, Clinton, Barack Obama n'abandi. Ndabaha ikaze mu nkuru ya Muammar Gaddafi, umukuru w'igihugu ca Libya, umwami w'abami wa Afrika, umuimamu ku bamizirima. Uru rugendo turutangurire mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 951 mu kwezi kwa 12 itariki 24. Uyu munsi Libya yaronse ntayo yo kwikukira, abongereza basubira iwabo, igihugu bagisigira umwami Muhammad Idris bin Mohammed al-Mahdi. Ariko nubwo Libya yaribonye ubwigenge cari igihugu gikinye cyane ndetse kikaba caharugwa mu bihugu bya mbere bikenye kurusha ibindi. Iki gihugu nticagira amazi 80% bwari ubugaragwa, nticagira ubutunzi ndemano bimwe bita ressources naturelles. Ico gihe Libya yari ifise abanyagihugu bagira ku miliyoni umwe, ariko ibice 14% bonyene nibo bari bafise diplome yo muri kaminuza, nayo 94% ntibari barakandagiye mu ishuri. Ubutunzi bwari bwifashe nabi. PIB par habitant cagipima abahinga mu by'ubutunzi bakoresha mu gupima umwimbi w'indani mu gihugu yangana n'amadolari 35 ku mwaka. Ibi bintu umwami Idris ntiyari ko vyihanganira, nubwo bari birukanya abongereza yarabagarukanye mu mpisho mu gusinya amasezerano yabona ko arayo kubugura ubwami bwiwe. Bemeranije n'abongereza n'abanyamerika gushira ibirindiro by'abasirikare b'igihugu muri Libya, hanyuma nabo baze barabaha amafaranga ku mwaka. Kuva ico gihe ubuzima bw'ubwo bwami bwa Libya bwari bubeshejweho n'abongereza n'abanyamerika gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 956 aho ibintu byasa n'ibihindutse. Ico gihe havumbuwe ibirombwe bya petrole ahantu henshi mu gihugu ca Libya, batangira gucukura maze igihugu gitangira kuzonzoboka. Kuva bakibona petrole Libya yabaye nshasha. Ni mwiyo Libya nshasha nyene haje umugabo mushasha, Muammar Gaddafi. Libya nshasha byasigura ko n'ubwami bwa Idris bushigwa ku iherezo. Muammar Gaddafi yari umujene officier mu gisirikare cy'igihugu, yari myiza, umuhungu akerebutse kandi aciye ubwenge. Ubu niwe yasenye ubutegetsi bw'umwami Idris maze azana Libya nshasha. Muammar Gaddafi yavutse ku itariki 7 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 942 mu misozi hanamiye igisagara ca Sirte. Aha ni hafi y'ibahari Mediterane, ariko mu by'ukuri itariki nyayo yavukiye ko ntizwi neza.
se wewe Mohamed Abdul Salam bin Hamed na nyina wewe Aisha ntibari baragiye mu ishuri ibintu byaba byaratumye batita amatariki y'amavuko y'umwana wabo ku myaka 9 Muammar Gaddafi yatangiye amashuri y'intango ababaye wa mbere ahonyoje ikirenge mu ishuri mu muryango wabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1963 Gaddafi yinjiye mu ishuri y'igisirikare agezeyo yababajwe n'ukuntu abasirikare muri Libya bigishwa n'abongereza yabona ko aragacinyizo mu gihugu ciwe mu gihe cari kuki mw'ishure Muammar Gaddafi yanse kwiga icongereza kuko nta mpamvu nimwe yabona yo kubikora mu gihe bari bifitiye ururimi rwabo kandi guikwije muri vyose uyu mugabo yari yaranyuzwe n'ivyumviro by'ubwigenge byo kwikukira bya President Gamal Abdel Nasser Hussein muri Egypt. Muammar Gaddafi yashize mu bikorwa doctrine y'uyu mugabo yabona bitabereye ko abongereza bagumana ububasha mu gihugu cabo acagumura n'abandi basirikare baca bashinga umuhari Mouvement des officiers libres umuhari w'abasirikare bigenga. Ico gihe ibihugu byinshi by'abarabu byari mu nzira yo kwigenga muri vyose haba mu butunzi mu gisirikare no mu idini. Ibihugu nka Egypt, Syria, Iraq byari bihagaze neza mu gutegura inzira y'urugendo rubashikana ku bihugu byigenga muri vyose. Kuri Gaddafi ibi byo kwigenga byonyene ntivyari bihagije, yipfuza guhuza ibihugu byose by'abarabu bikaba igihugu kimwe, igihugu kizoba igihangange mu by'ubutunzi mu gisirikare mu idini mu muco. Reka muri make yashaka kubaka igihugu cy'igihangange isi yose izotinya. Intambara y'imisi 6 guerre de séjour yari intambara yahuza igihugu ca Israel n'ibindi bihugu by'abarabu harimo Egypt, Syria, Iraq, Liban na Jordan. Iyi ntambara yatanguye ku itariki 6 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 967. Umwami Idris yanse gutanga umusada ku ngabo z'ibi bihugu by'abarabu ahubwo yifashiriza abanyamerika mu gukoresha igihugu ca Libya mu gutera ibibombe muri ibihugu byagwanya Israel. Mu misi 6 gusa igisirikare cy'igihugu ca Israel gifashijwe n'abanyamerika cari gihejeje gutsinda ibi bihugu byose. Muri Libya abantu benshi bari bababajwe n'umwanzuro wa Idris wo gufasha Israel no kugambanira abarabu bene wabo. Hatanguye kuvugwa ibihuha byo gusenyura ubutegetsi bwiwe. Kuri Gaddafi iyi yari opportunity. Umwami Idris yategerezwa kuva ku butegetsi. N'ijoro rya mbere myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 969 Gaddafi yegeranije abasore biwe bo muri wa muhari twavuga kare Mouvement des officiers libres. Ntivyabagoye na gato aba officer 12 batembagaje ubutegetsi bw'umwami mu masaha 2 yonyene bari barangije igikorwa atani sasu rivutse. Ikintu ca mbere Muammar Gaddafi yakoze akiba umukuru w'igihugu yugaye ibirindiro by'ingabo z'abongereza n'abanyamerika zari mu ico gihugu arabirukana basubira iwabo. Yategetse amabanki y'abanyamerika yakorera mu ico gihugu kuzinga utwabo twose bagataha. Yatangiye gushira mu ngiro indoto ziwe yarafise zo kunga ibihugu by'abarabu maze bigacika igihugu kimwe. Yatanguje ibiganiro muri Libya, Syria, Iraq ari nakabumvisha ko bategereza kuba igihugu kimwe, igihugu kitagendera ku vyumviro by'abakomuniste canke abakapitaliste. Yashaka kubaka Republika y'ibihugu by'abarabu ishimikiye ku vyumviro bya gisocialiste. Yashize imbere icivugo kirimo nkingi zitatu: nationalisme, socialisme n'idini rya Islam. Uyu mugabo yashaka ko ubutunzi bw'igihugu bubu bwa beneco. Yahagurukiye abacura bufuni na buhora bene gihugu mu gihe abo bategereza gukorera babaye mu bukene budasanzwe. Ibihugu by'abara bico gihe byari birayike no kuvuga ko ibwirizwa shingiro atanahame ryari ryegamiye ku bijanye n'idini. Gaddafi yarabihinduye. Libya yigira igihugu gishira imbere Islam. Nubwo atarafise uruhanda hengamiye ko mu ntambara ya Gulf War, abanyamerika n'abanyaburaya bamubona nk'intambamye kuri bo. Nawe ntiyashaka ko bamukunda kuko yarazi ko ari nka zambe bazi kujya ziguhuha. Yakomeje politike yo watabwoba. Yatanguye gushigikira Palestina, yanashinze ikigiga cyo gufasha intambara ya jihad. Umukozi wese wa Libya yategereza gutanga itagisi, amafaranga agakatwa ku mushahara agaterera jihad. Ibi byari bisanzwe ku banyalibiya, nta na kimwe babibonamo. Amakontra yose yari yarasinywe mw'icukugwa rya petrol yarasubiwemwo, amera atangira gukoreshwa mu bikorwa byo guteza imbere igihugu. Ashigikira abarabu tutibagiye n'imigwi yagwana hirya no hino muri Afrika ngo ibihugu byabo byigenge. Ku itariki 6 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 973 ingabo za Egypt na Syria zateye Israel n'intambara yiswe Yom Kippur. Abanya Israel batewe batiteguye mu gihe bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Yom Kippur.
Kadafi kuri iyi nshuro ishavu ryagira mu mutwe yarungitse ingabo butarariye gufasha abarabu bene wabo. Ariko mu nyuma Egypt na Israel bakoze ibiganiro byo guhagarika intambara. Kadafi ntibyamushimishije ndetse proje yo kunga abarabu ngo babe igihugu kimwe asa n'ubanje kuyihagarika. Ariko nubwo byari bimeze uko uyatanguye urugamba mu bundi buryo, yegera ibihugu byari bihurikiye mu ishirahamwe ryo gucukura petrol, Organisation des pays producteurs du pétrole. Mu nama yabereye Kuwait bafashe ingingo yo gufata ibihano Amerika n'abandi bashigikiye Israel mu kugabanya umwimbo wa petrol. Ico gihe igiciro ca petrol caraduze kiva ku madolari 3 gishika ku madolari 12 ku kagunguru kamwe. Nibyo bise shock petrolier. Ibi byatumye ubutunzi bw'ibihugu bimwe bimwe buja mu mwijima, ariko muri Libya ubutunzi bwariyongereye ndetse PIB ya Libya isumbi y'Ubufaransa n'iy'Ubwongereza mu mwaka w'1974. Ibintu byatangiye guhindura isura, iterambere ritangira kugira ku munyagihugu muto muto, kwiga kuva mu wa mbere gushika muri kaminuza byari ku buntu, kwivuza uko nyene biba ku buntu, yubatse amahome y'abanyagihugu, yubaka ama orphelina no mu misozi ya kure, iterambere rirahagera. Aya mahera ya petrole ntiyakora indani mu gihugu gusa, no hanze ya Libya yarafasha, kubera ko yakomeje gushigikira imigwi igwanya amaleta mwamwe, ashinga ubutasi bukomeye, ndetse mu minsi yakurikiye bamenye ko Israel ifise ikigwanisho ruhonyanganda. Mu mwaka w'1975 hasohotse igitabo ca Kadafi, The Green Book. Iki cari igitabo cagaruka ku nyigisho za Kadafi ku bijanye n'ubutegetsi, ubutunzi n'imibereho myiza. Muri iyo myaka yahinduye izina rya Libya maze ayita Jamahiriya, ijambo ryasigura leta y'abanyagihugu. Ubutunzi bwa Libya bwakomeje kwiyongera ku buryo mu mwaka w'1980 PIB ya Libya yasumbiye leta zunze ubumwe za Amerika. Byari bitangaje ico gihe, yari nk'umwami yambara ama uniforme ya gisirikare atandukanye, yari afise n'abamucungera bitareza amazone. Aba bara abakobwa b'amasugi bari bararahiriye kwihebera umutekano wa Kadafi. Mu gihe yabafashe urugendo, Kadafi ntiyigera arara mu hoteli, yagenda yitwariye ihema. Ariko iyi ntiyari ihema isanzwe, kubera ko ntiyashobora gutoborwa n'isasu, kandi yari iremye cyane ku buryo bw'uko yuzura indege ari yonyene. Yakomeje politiki yo guteza imbere igihugu ciwe, adevelopa amaproje yo gupompa amazi mu ntumbero yo kuvomera imirima mu bugaragwa. Ubutegetsi bwa Ronald Reagan bwari buhangayikishijwe n'uyu mugabo. Kadafi yakomeje gushigikira imihari igwana haba muri Afrika, Asia na Amerika y'Epfo. Aha twavuga Somalia, Maroc, Tunisia, Nicaragua, Guatemala, Grenada, Salvador na Colombia. Muri make Kadafi yari yahindutse element na ku bihugu by'uburengero, na cyane cyane leta zunze ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1981 abanyamerika bararengewe. Umunyamabanga wa leta Alexander kubwiwe Kadafi yari kanseri yateye isi yose, yategerezwa kwitabwaho. Ronald Reagan na CIA yiwe batanguye kwiga amayeri yo kwica Kadafi. CIA na Reagan ntaco batakoze, bashigikira imihari nyinshi y'abaroberi muri Libya mu kuyiha ivyo bakeneye vyose ngo bakunde bivugane Kadafi. Ariko ibi byose ntibyashobotse. Ku itariki 6 Gitugutu umwaka w'1981 President wa Egypt Anwar Sadat yishwe arasiwe muri Stade Cairo mu gihe ari mu birori by'idefile y'abasirikare. Ibi byose byagirijwe Kadafi ko ari we yoba yabikoze. Ku itariki 8 Rusama umwaka w'1984 Reagan byarase ko yihangana aca mu basirikare ba Libya kugira bivugane Kadafi. Iyo coup d'etat yari yateguwe na Washington yaburijwe mu n'ingabo zicungera Kadafi. Abasirikare bagera ku 200 bose barapfunzwe, amajana 2 baricwa, 8 nabo baranyongwa ku mugaragaro. Ku itariki 13 kwezi k'umunane umwaka w'1984 habaye traité d'Uja. Aya yari amasezerano y'ubufatanye hagati y'igihugu ca Maroc catwagwa n'umwami Hassan hamwe na Libya yatwagwa na Kadafi. Amerika yarababaye kuko Maroc barabagenzi, Libya nayo ikaba umwansi nimero ya mbere. Kuri bo ibi ntibisobanutse. Umwami Hassan bamwokeje igitutu, baramutera ubwoba kugira ave muri iyo coalition, ariko umwami Hassan yabaye umwami nyene aguma kwijambo giwe. Umwami Hassan yavuze ati, Amerika mwebwe murazi neza ico mushaka kuri Maroc. Maroc yabahaye ubutaka aho mucisha ibikoresho byanyu bya gisirikare canke ibicuruzwa, yabahaye n'ikibanza c'imyimenyerezo ku ngabo zanyu. Muri make Maroc nta kimwe yabimye. Ariko ndababaze, Maroc mwebwe mwayihaye iki? Umwami Hassan yabakuriye inkoni ku gishitsi ati nimureke twiyunge nabo dushaka, kanatsinda n'abanyafrika bene wacu.
mu minsi yakurikiye habaye igitero c'ubwiyahuzi mu gisagara ca Berlin ahantu hakunda guteramira abasirikare b'abanyamerika. CIA mu matohoza yakoze ntiyamenye neza uwabikoze, ariko kuri Ronald Reagan amatohoza ntiyarakenewe, nta wundi yabikoze atari Muammar Gaddafi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru, President Ronald Reagan yagize ati Gaddafi ni mbwisara, icari gitegekanijwe rero kwari ukwiciye mbwisara. I Washington hatangiye gutegurwa ibitero byari bigamije gusenyera ubutegetsi bwa Gaddafi. Ku itariki 15 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1986 iba hari Mediterane yari yuzuye amato n'indege mu kirere byose byerekeza Tripoli guhagarika ya mbwisara Muammar Gaddafi. Iyi operation bayise El Dorado Canyon uko byari byateguwe bategeza kugaruka bishe Gaddafi, nta kosa na rimwe ryategerezwa kubamo. Ibitero bimaze kuba, President Reagan yagiye kuri televiziyo ashikiriza ijambo abanyamerika n'isi yose. Mu masaha ya saa moya y'umugoroba ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zigwanira mu kirere no mu mazi zateye ibisasu byinshi kuri quartier general ya Muammar Gaddafi, zasambuye kandi birindiro by'abateroriste bakorana na leta ya Muammar Gaddafi. Today we have done what we had to do. If necessary, we shall do it again. It gives me no pleasure to say that, and I wish it were otherwise. Before Gaddafi seized power in 1969, the people of Libya had been friends of the United States. Muri iki gitero Gaddafi naco yabaye, ariko umwana wewe w'imyaka 4 yarakomeretse bikomeye, agakobwa kiwe nako kari kamaze umwaka n'igice kasiga ubuzima. Amerika ntiyageze kuco yarigamije, Gaddafi yararokotse. Ibihugu byinshi byateye ivyatsi umwanzo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gushaka kwivugana Gaddafi. Muri Libya naho ubwoba bwari bwose. Gaddafi yari mu gahinda ko kubona ibihugu yafashije by'Abarabu bidafise ishaka na rito ryo kumutabara. Byaramubabaje atangura kubona ko ari wenyene. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1987 Libya yashamiranye n'igihugu ca Chad bapfa agace ka Aozu bita Band d'Aozu, agace kari kuzuyemo ubutare bwa uranium bwifashishwa mu bikorwa by'ibigwanisho ruhonyanganda. Iki gihe ingabo za Gaddafi ntizagwana n'iza Chad gusa. Muri Chad hariyo n'ingabo z'Abafaransa n'iz'Abanyamerika bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Gaddafi. Muri iyi ntambara umugenerale wa Libya Khalifa Haftar yafashwe mpiri n'ingabo z'Abanyamerika. Uyu mugabo Haftar hamwe n'abandi basirikare amajana 2 bari bafatanywe bahavuye bagambanira Libya, bemera gukorana na CIA. Ico gihe bashinze ikiroberi cagwanya ubutegetsi bwa Tripoli. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990 George Bush yakoresheje kino kiroberi mu kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi, ariko ingabo z'igihugu ca Libya zarabagwanije bahunga baja muri Chad. Muri Chad naho nyene barirukanywe, babura igihugu na kimwe cyo bakira, baca basubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muammar Gaddafi yarafise abanzi benshi, ariko akagerageza kwiyegereza ibihugu vya Afrika ngo bungu ubumwe babe igihugu kimwe. Yagerageje kunga ubumwe na Maroc, Tunisia, Syria, Egypt, Sudan, ariko byarangira ubwo bufatanye busambutse. Muammar Gaddafi ntiyacitse intege, yavuye ku bihugu by'Abarabu agira viziyo yagutse yo guhuza Afrika yose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1999 yahurije hamwe ibihugu 45 vya Afrika mu nama rukokoma yabereye Sirte aho Gaddafi asanzwe avuka. Ingingo nyamukuru y'inama kwari kubumvisha ko bategerezwa kunga ubumwe bakaba igihugu kimwe. Iyi nama yababaje ibihugu by'uburengero cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubufaransa. Nibari kurera amaboko ngo Afrika yunga ubumwe, bategereza kugira ico bakoze kugira abanyafrika bagume batatanye. Inyuma y'ibitero bya 11 Nyakanga mu mwaka wa 2001 ku nyubako ya World Trade Center in New York, George Bush yatangaje intambara ku bihugu bishigikiye iterabwoba. Iyi ntambara ni nayo yahitanye Saddam Hussein wa Iraq. Muammar Gaddafi yategereza kubona kure kuko nawe aravye nabi ari kuba nka mugenzi wa Saddam Hussein mu citwazo ca Amerika cyo gusambura ibigwanisho ruhonyanganda bagiriza ivyo bihugu. Rero ntiyarindiriye ko bishika, yegereye George Bush amwemeza ko amushigikiye mu kugwanya iterabwoba. Muammar Gaddafi muri aya mayeri yo gucengana na Amerika yakomeza kurondera abafatanya ariko bashasha mwicukugwa n'icuruzwa rya petroli. Ahajemwe amasosiyete nka Shell, Exxon, Total, ConocoPhillips n'abandi.
yatanguye kugiranira imigenderanire na Tony Blair yari umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza, Nicolas Sarkozy yari president w'Ufaransa n'abandi bategetse ibihugu by'uburengero bahora badacana uwaka. سيد ساركوزي أهنئكم على فوزكم بالانتخابات تستحقون ثقة الشعب الفرنسي. Monsieur Kadhafi, je suis enchanté de vous. Monsieur Kadhafi, ndanezereje no kuvugana namwe. Sinibagiye inama twagiranye, ndacafise ku mutima intererano n'impanuro zanyu. Icubahiro n'iteka mwahawe ryo kuba indongozi murabikwiye. أنا مطمن إنه عندنا صديق مثلكم في أوروبا. Ni byiza kugira umugenzi nkawe muri Europe. Nizeye ko ibihugu byacu bizokorana ibintu byinshi. Ego cyane nyine icubahiro, nipfuza kubabona mu Bufaransa canke jewe nkaza muri Libya, inshallah. Inshallah. Inyuma y'iki kiganiro kuri telefone yagiranye na Sarkozy, Kadhafi yasesekaye pari, yakiranywe icubahiro c'akataraboneka. Yahema yo yitwaza hagiye hose, baramwemereye ayibamba hampande y'ingoro y'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Champs-Élysées. Ubucuti bwarakomeje. Kadhafi anashigikira mugenzi we Sarkozy mu matora, amuterera amafaranga angana n'imiliyoni 50 z'amayero. Ariko urundi rwari urukundo bakunda Kadhafi wari umutego bamuteze ngo baronka bamufatira. Mu nama ya Ligue Arabe yo mu mwaka wa 2008, Kadhafi mu ijambo giwe yagaye ibihugu by'Abarabu kuba atakintu cakozwe ngo bashigikire mugenzi wabo Saddam Hussein. شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ Igihugu c'abanyamahanga kiraje giteye ikindi gihugu kigenzi cacu, hama natwe turicaye turorera twitwengera kubera ikata amatohoza yabaye kurimanikwa rya Saddam Hussein. Umwe muri twagiye twese tuba turi mu kibazo, ariko turaho nko kumenga nta cabaye. Saddam Hussein yahoze ari umugenzi w'abanyamerika. Mu nyuma habaye iki? Baramudandaje baramwica. Mumenye ko umwe muri twebwe ashobora gukurikira. Muammar Gaddafi ntiyabeshe, ivyo yavuze niko byaje kugenda, ariko bakurikiye yabaye wenyene. Mu nama ya Nations Unies, Gaddafi bamwankiye kubamba yahema yiwe, bamutegeka kurara muri hotel. Ubu yaravyanse, mbere acija kwirarira muri New Jersey kwa Donald Trump. Muri yo nama Gaddafi jambo giwe ryamaze isaha yose avuga amajambo akomeye, arimwo no guha gasopo ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nama y'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa Afrika, Gaddafi yongeye kuvuga kuri ya projet yo kubaka Afrika ikaba igihugu kimwe. Afrika ifise igisirikare kimwe, Afrika ifise passport imwe kandi kagira ifaranga rimwe. Abategetsi b'ibihugu bya Afrika bakiranye ugweze uwo mugambi, maze biha vision yo mu mwaka wa 2025 ko uwo mugambi woba wamaze kuja mu ngiro. Gaddafi yatangiye kwegereza Uburusiya, Ubushinwa, maze basinyiranira amasezerano kubijanye na petrol, gazi na tirere n'ibindi. Yazibiye umuringoti wa gaze waja mu bihugu by'Uburaya. Ibi byababaje abanyamerika, batangira kubona ko ariko ararenga umurongo utukura. Hatanguye imigumuko mu bihugu by'Abarabu, ico bise Printemps Arabe, guhera muri Tunisia, Egypt, Maroc, Liban n'ahandi. Abantu bihereje amabarabara biyamiriza ubutegetsi bw'ibihugu byabo, bavuga ko ubuzima buzimvye, ibiturire n'inyuruzwa ry'imitungo y'igihugu byabaye ndanse. Ariko mu nyuma byaramenyekanye ko byose byateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bongera bashiramwe amafaranga. Ariko muri Libya ibintu byari bitandukanye, abantu bari bitekaniye. Muri make ibi byari byateguwe ngo abantu bagumuke, hanyuma ibihugu by'uburengero bibona aho bifatira mu gusenyura ubutegetsi bwa Gaddafi. Urubuga Minamabanga Wikileaks kwashize hanze email ya Hillary Clinton yemeza ko itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2011 abatasi b'Ubufaransa bwa Sarkozy bavuganye n'abayobozi b'ikirobere cyagwanya Gaddafi, babemerera amafaranga menshi kugira bakore ibishobotse bakure Gaddafi. Babasabye gushinga gouvernement nshasha yitwa CNT, Conseil National de Transition, maze bumvikana ko inyuma y'ubutegetsi bwa Gaddafi abafaransa bazoronka inyungu nyinshi muri petrole iri muri ico gihugu mu guhindura amakontra yose bari bafitaniye, maze hagasinywa amasezerano mashasha ahafavera abafaransa. Aba baravyemeye, maze kwigenekezo rya 27 ukwezi kwa kabiri kino kiroberi cemeje ko cashinze sente gishigikiwe mu mpisho n'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muammar Gaddafi yiyemeje kubagwanya kugeza ku wanyuma. Aba baroberi basabye ubufasha Hillary Clinton, ubu nawe yari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ico gihe. Ku itariki 14 ukwezi kwa gatatu umwaka nyene, Nicolas Sarkozy yemeye kubafasha,
muri mail nyinshi za Hillary Clinton zashitswe hanze na rwa rubuga Menamabanga Wikileaks zerekanye ko abatasi b'abafaransa bamenye hanyegejwe amatoni 143 y'inzahabu zari zabitswe na Gaddafi kugira habeho ifaranga rishasha rya Afrika. Ibi ngo nivyo byatumye Ubufaransa buhaguruka bwemera gufasha abaroberi mpaka beguye Gaddafi. Nicolas Sarkozy ntiyari kubishobora wenyene, yegereye Amerika n'Ubwongereza bose bumvikana kuzimanganya Gaddafi n'ubutegetsi bwiwe. President Obama yategetse CIA gufasha abaroberi ba Libya. Mu misi yakurikiye ingabo z'abafaransa, Abanyamerika n'Abongereza bari biteguye kwivugana Gaddafi. Ni muri iyo misi nyene General Haftar yari amaze imyaka 20 muri Amerika yataha muri Libya arungitswe na CIA gusubirira Muammar Gaddafi. Televiziyo Al Jazeera yakomeje gukwiragiza ibinyoma ko Gaddafi yoba ari karica abasivile bagumutse. Ku itariki 17 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2011 Conseil de Sécurité de l'ONU yategetse indege z'intambara za OTAN kuguruka mu kirere ca Libya kugira zikorora indege za Libya vyavugwa ko ziriko zirica abanyagihugu. Ariko izi ndege za OTAN ntizari zaje gukingira abanyagihugu ahubwo zatera amabombe. Ibi bitero byahitanye abanyagihugu benshi ba Libya. Ligue Arabe yagaye ivyo bitero vya OTAN maze batuma kinama yihutirwa kugira bige kino kibazo nubwo atakintu kizima cayivuyemo. Muammar Gaddafi yasa naho yahejeje kudandazwa na bene wabo, gusa yarigwanye ko asubiza inyuma abaroberi bari bagumutse. Ariko Haftar n'ikiroberi ciwe baranse kumanika amaboko, bemereye abafaransa ko niba abafasha kugeza bishe Gaddafi bazobaha ibice 35% by'umwimbo wa petrole. Ubufaransa bwarabafashije, ibitero noneho biriyongera. Mu mabanga yashizwe hanze na Wikileaks, entreprise Total y'abafaransa yacuruza ibikomoka kuri petrole yatangiye kugiranira amasezerano n'abaroberi kuko mu mugambi bari bafise kwari kwivugana Gaddafi maze Haftar akaba umukuru w'igihugu, hanyuma abafaransa bakahungukira. Ku itariki ya mbere mu Kakaro umwaka wa 2011 Abanyalibiya bateraniye Tripoli biyamiriza ibitero vya OTAN, ariko ibitero byarakomeje atacamira. Muammar Gaddafi yarabuze igihugu na kimwe cy'umutabara bino bitero vya OTAN. Nta gihugu ca Afrika na kimwe, nta gihugu c'Abarabu na kimwe cahagurutse ngo kigwandire Muammar Gaddafi. Yabonye ko ari wenyene ahungira mu gisagara yavukamwe. Ico gihe Sarkozy na David Cameron bakoze urugendo baja muri Libya bagiye kuganira na General Haftar. Inyuma y'ukwezi kumwe Hillary Clinton nawe yagiye muri Libya. Uyahavu yatanze uruhusha rwo gutera urugo rwa Gaddafi mu gisagara ca Sirte aho yari yarahungiye. Nibari bamukeneye ari muzima, yategerezwa gupfa. Ku itariki 20 Gitugutu umwaka nyene drone y'Abanyamerika yabonye convoy y'imodoka nyinshi za Gaddafi maze bayitera amabombe, ariko Gaddafi ararokoka ava mu modoka ahunga yiruka n'amaguru. Urugendo rwa Gaddafi rwari hafi kurangira. Indege za OTAN zaramukurikiye. Amashusho yakurikiye ateye isoni n'agahinda. Mumbabarire muri no video sinza kuyabereka. Aya mashusho y'urupfu rw'agasuzuguro kuri Muammar Gaddafi yaciye kuri televiziyo y'Abafaransa France 24. Aba bari baryohewe cyane ko batsindiye ibice 35% vy'umusaruro wa petrole ya Libya. I Washington Hillary Clinton yari afise umunezero atigeze agira kuva abaho. General Haftar umugambanyi, igikoresho ca CIA, niwe yitangaje ko asubiriye Gaddafi, ibintu bitashigikiwe na benshi na cyane cyane bari ku ruhande rwa Gaddafi. Igihugu cagiye mu kajagari, haba imvururu zo kujyanira ubutegetsi. Intambwe Gaddafi yari yarateye mu kubaka igihugu itangira gusubira inyuma. Ico OTAN yari yipfuza cyari kigezweho. Libya na Afrika bibaye imfuvyi. Mu zindi video tuzobashikiriza n'izindi ntwari zishwe zizira gushaka guteza imbere Afrika. Wakoze kubana nanje muri iyi video, ntiwibagire gufyonda like na subscribe.